bakunzi bacu, Yesu Kristo abahezagire. Uyu ni umunsi udasanzwe, umwami Yesu aho duhereye umugisha twese turonke ikiganza cyiza cy'Imana. Reka nkubwire, reka ndagusengere, reka ndakwifuriza kino kintu mbere yuko uyu mwaka urangira. Imana ikongereza inyota, iyindi nyota utigeze ugira yo kwishaka. Bene data, ni byiza cyane kurondera umwami. Yaravuze ijambo ryiza mu igitabo cyo gusubira mu byagezwe, haravuga ngo uzumve gusenga kwabo no gutakamba kwabo uri mu ijuru, ubaroraniriza ibyabo ari ibyabo bitaroranye. Imana igushoboze gusenga kugira ngo bironke kuroranirwa. Imana igushoboze gusenga. Haleluya. Dusome Zaburi nkunda cyane ya Dawudi, yasenze isengesho ryiza, aravuga ngo icyo nsaba Uhoraho ni kimwe, kandi nicyo nzohora nitwararika, nukuba mu ngoro yawe, iyo ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje. Karabo ubwiza bw'Uhoraho, kihweza urusengero rwawe rwira. Icyo nsaba Uhoraho ni kimwe, kandi nicyo umutima, nicyo ubugingo bwanje buzokwitwararika. Bene data, itwararika kuba ku busabane bwawe n'Imana, itwararika kuba ubushuti bwawe n'Imana, itwararika kubwa buri muntu wawe imbere, itwararika gusenga. Icyo nsaba Uhoraho ni kimwe, kandi nicyo nzokwitwararika, no kuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje. Amen. Iminsi yose y'ubugingo bwanje, icyo nsaba Uhoraho. Amen. Ndakwifurije kugira umutima nawe, bwira dusengane nawe mutima wanje we, ndakwifuriza ndasenga ngubwira inyota y'Imana. Hariho Zaburi ya 63 umurongo wa mbere, haravuga ijambo ryiza, Mana ni wowe Mana yanje, nzozinduka nkurondere. Umva, mbere yuko ukora ibyindi, mbere yuko uja ku kazi, mbere yuko uvyuka, mbere yuko uvugana n'abana, banza wubaka ubusabane bwawe na Papa. Haleluya. Mana ni wowe Mana yanje, nzozinduka nkurondere. Hariho indi verse ivuga ngo mu gitondo umuseke utaratambika mwami, nzoba ndi maso kugira ngo ndimbure ibyanditswe byera, kugira ngo ndagushimire imbabazi zawe. Oh, haleluya. Bene data, uyu ni uburyohe bukomeye kurondera umwami. Abantu bakiryamye saa 9 z'ijoro, saa 10, abantu bagisinziriye. Mwami, mutima waje uzozinduka kurondera. Mutima waje mwami uzozinduka kurondera. Umutima wawe uzinduka kurondera iki? Bene data, urazi yuko hari abantu Satani telefone yatwaye Imana, itwara igitaramo. Telefone yawe irakubuza gusenga, uvyukira kuri telefone, ukiga kuri telefone, ukaguma ukurikirana amavideo yose utundi tuntu. Oya, umva mwami wanje, ndashaka ndakwifuriza umutima. Mana ni wowe Mana yanje, nzozinduka nkurondera. Umutima waje ukugirira inyota. Haleluya. Umutima waje ukugirira inyota. Umubiri wanje urakwifuza mu gihugu cumye kirukije kitagira amazi, igihugu kitarimo amazi kiturije. Umutima waje ukugirira inyota. Ndakwifurije gutunga umutima inyota w'Imana, ndakwifurije gutunga umutima inyota w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndakwifurije gutunga umutima unyotewe Imana. Hari igihe abantu banyoterwa abantu, hari igihe abantu banyoterwa ibintu, hari igihe abantu banyoterwa iby'Imana ibahari ko batanyoterwa Imana. Ariko ndakwifurije gutunga umutima unyotewe Imana. Uzozugira inyota y'Imana, kujya tugira inyota y'amazi. Iyo tunyotewe, tuyanyoye twumva turuguwe neza, nyoterwa Imana. Uzahumva, uzugenda uratambuka, uri mu modoka yawe, uparika ahantu, uvuge ngo Mana ni wowe ushaka ko tuganira nawe. Haleluya. Nuzozuja ugiye muri dushe, ugiye ahantu hose, hagira prayer room, uzubwira Imana ngo Mana umva ndakunyoterewe, mbere yo kuva hano reka maze ndakubwire ko ndagukunda, reka maze ndakubwire ikiri ku mutima wanje. Haleluya. Ndakwifurije kunyoterwa Imana. Uko niko nagutumbereye irahera hawe, kugira ngo ndabe ubushobozi bwawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe zindutira ubugingo. Iminwa yanje izo gushima, uko niko nzo guhimbaza nkiriho. Nzotarika amaboko yanje mu izina ryawe. Umutima wanje uzohaza nkuriye umusokoro n'ibinure. Akanwa kanje kazogushimisha iminwa inezerewe, uko nzo kwibuka ndi kuburiri bwanje, nkakwiyumvira ndi mu beza amateramo. Haleluya. Kuko wa mbere bumfasha, kandi nzovugiriza impundu mu gitoto cy'ababa yawe. Uhoraho nkunda inzu yawe igerere. Nkunda Dawudi we, ariko Dawudi n'umwanditsi mwiza. Nkunda inzu yawe iri ayigerereye mwami. Haleluya. Haleluya. Ahantu ubwiza bwaho buba. Bene data, ntabwo twebwe tuzimukira mu mashengero yacu cyangwa oya.
ahantu ubwiza bw'Imana buri ni hahandi ugira umwanya wo gusengera. Hahandi urashobora kubigira mu modoka, urashobora kubigira mu nzu yawe, mu cyumba cyawe, muri saro yawe. Umva uhoraho we, ndakunda ahantu ubwiza bwawe, ahantu aho inzu yawe igerereye, ahantu ubwiza bwawe buba. Bene data, hari ikibanza kiba mu bwiza bw'Imana, ikibanza usengeramo kiba mu bwiza bw'Imana butangaje. Ndakwifuriza ko kino kibanza kitomeramwo ibyatsi. Ndashaka ko kino kibanza iminsi yose uzucaho hano uvuge ngo mwami ndaje. Haleluya. Ndakunda ayishenge aho ubwiza bwawe buba. Ndanumvaga kuri kamwe hari inkuru mwiza numva sinzi ko yabaye umugabo n'umuntu nayumvise ariko aravuga ngo ari umuntu umwe ukoze uca gwishengero iminsi yose agiye ku kazi ngo akabwira Imana ngo ntiyarakijwe cyane ngo akabwira Imana ngo zanumva bavuga ngo muri no shengero naje kuramutsa ndakuramukishije Yesu ndakuramukije akagenda ejo akagaruka iminsi yose ngo agaca muri iryo shengero umunsi umwe aragwara ngo aryamye aremze ngo abona umuntu wo mu nzozi ngo aramubwira ngo ngo ni wa muntu uhoruza kuramutsa ngo aragukijije. Haleluya. Ndakunda aho urusengero rwawe ruraye, ndakunda aho ubwiza bwaho buba. Ndakeneye ko uzugira urukundo rwo gukunda aha hantu, ugira urukundo rwo gukunda aha hantu. Haleluya. Uhoraho nyene ingabo we, erega amahema yawe nayigikundiro. Amahema yawe uhoraho nyene ingabo, erega amahema yawe nayigikundiro. Amahema yawe nayigikundiro. Amahema yawe aratangaje mwami. Umva umurongo igice cya 44 umurongo wa mbere haravuga ngo nk'uko impongokazi ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa kwifuza Imana. Ndakwifurije kugira umutima uhizagizwa urondera Imana. Umutima wanje ubwirira Imana inyota, Imana nzima nzoza ryari ngo nseruke mu nyonga z'umwami. Umutima wanje ubwirira Imana inyota. Ndakwifurije ko umutima wawe ubwirira Imana inyota. Umutima wawe ubwirira Imana inyota. Nubona inyota yo gusenga yaragiye, uzobugeze kure. Niwumva usigaye ushishwa n'ivy'Imana, ukumva ijambo nta mwanya wacu ufise, dufite umwanya wo gusenga, uzobugeze kure. Bibiliya iravuga ngo umunyenkomezi iyo afise ibigwanishwa, iyo ateramira urugo rwiwe, ibintu vyiwe biba amahoro. Numva igihe cyo gusenga cyanze, igihe cyo gusoma ijambo y'Imana cyagiye, ubuzima bwagiye, uzorifukamira Imana utakambe, ubwira Imana ngo Mana ntabara. Mwene data, inyota yo gusenga ntikigere iguherana. Inyota yo gusenga ntikigere yereka ubuzima bwawe. Dawudi yavuze, bene Kora baririmbye muri Zaburi ya 42 baravuga ngo umutima wacu ugirira Imana inyota, Imana nzima zoza ryane ngo nseruke mu nyonga zawe. Dawudi yavuze ngo icyo nsaba uhoraho ni kimwe, kandi nico umutima waje zo kwitwararika no kuba mu ngoro yawe. Umunsi umwe Mose yavuye gusenga, Mose yaragira ubushuti n'Imana. Umunsi umwe yavuye gusenga ngo bene wabo bakazafata mu maso ngo kubera ubwiza bw'Imana. Mungu wetu asifiwe. Ngo kubera ubwiza bw'Imana. Mana bene wabo baramubwira Mose we ni gute byagenze ko tukureba. Bigira avuga ngo kubera uhora bakebukana, kubera uwo bahora bakebukana. Haleluya. Mose yaratindagiye n'Imana ku buryo ubuzima bwe no mu maso hahindutse. Ndakwifurije mukundwa, ndakwifurije kutagikwamana inyota y'Imana. Inyota y'Imana tigakame muri wowe. Wamana inyota yo gusenga, uko bukeye uzumva umutima wawe inyota w'Imana ku murango saa sita. Bizo gutunga bitunge n'abana n'urubyaro rwawe rwose, bazanezerwa. Bene data, kubwiye masengesho yawe, ni wumva inyota yo gusenga yaheze, uzuge upfukamira Imana, uririra Imana. Ndakwifurije kwamana inyota yo gushaka Imana. Reka ngusengere. Ndagukunda Yesu, turagushimiye, turakuzamuriye amaboko. Ndasengeye umuntu uri kurankurikirana ngo yamara inyota yo gusenga, inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, inyota yo kubana nawe, inyota yo kuba mu bwiza bwawe, inyota yo kuba mu bwiza bwawe, inyota yo kuba mu bwiza bwawe. Ndagukunda Yesu, ishobora n'amashimwe kugarukire. Ungirire neza mukunzi wanje, ungirire neza. Ndakeneye kugirirwa neza nawe. Yaravuze Dawudi ngo nukuri vyiza n'imbabazi bizonyomaho iminsi yose kubaho kwanje, naje zaba mu ngoro yawe iteka ryose. Ndagukunda, ndagushimiye. Ishobora kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.